nico gituma inshuti zanje intsinzi y'uyu munsi atari intsinzi y'umugambwe. Uyu munsi hatsinze amahoro, hatsinze iteka n'itekane ry'u Burundi, kuko nyene ahatagira ubukuru nyabwo hatagira iteka ntihagire n'itekane, ahatagira ubukuru nyabwo ntihaboneka amajambere. Igitsinze uyu munsi kandi ni demokarasi y'ukuri, demokarasi nk'uko abarundi bayumva kandi bayifuza. Namwe murazi ko ico abarundi bifuza ari ubutungane bw'ukuri. Ubu rero ubutigu burageze bw'ukwihweza ibibazo vyerekeye Burundi. Ivyo bibazo murabizi namwe. Nkuko nababwiye murabizi nta musi n'umwe nsigera nsana inkuru kugenda udakuye mu isomo ry'ubuzima, isomo ryahindura ubuzima bwawe. No musi tugiye kuvuga ku mugabo yitwa Rwagasore. Amazina yose yitwa Louis Rwagasore, yavukiye i Gitega ku 10 z'ukwa mbere ahari mu mwaka w'1933. Yari umuhungu wa Mwambutsa Katre Bangiricenge, akaba yari umuhungu w'umwamikazi Kanyonga Tereza. Umwana w'umwami, Rwagasore yaremewe mu buzima bw'agaciro, niho yarerewe, ariko kandi yatojwe indangagaciro zo kugira umutima mwiza, kwicisha bugufi no gukunda igihugu. Mu buto bwiwe yari umwana yakunda kwiyumvira cane, kandi yakunda kuganira n'abantu bakuze kugira ngo yumve ivyiyumviro byabo. Yaciye yumva ko hari kirikare k'igihugu kiwe gifise ibibazo bikomeye byategwa n'ubukoroni bw'Ababirigi, ariko bashira abarundi mu macakubiri kugira ngo babone uko babategeka. Wayize amashuri abanza mu Burundi, hanyuma ajya kwiga mu Rwanda, nyuma yahajya mu Bubirigi mu gice cy'ishuri. Rwagasore yagaragaje ubushobozi bwo kuyobora abandi, kandi yerekanye umutima wo kutemera akagayo. Yaravuga ati akarengayo ntigashobora gutsinda ukuri, aho ko bakaramba imyaka 100. Iyo jambo rikomeye yavuze, yaravuze ngo akarengayo ntigashobora gutsinda ukuri, naho ko bakamara imyaka 100. Uyu Rwagasore igihe yagaruka mu Burundi yabonye ko igihugu kiwe gikeneye guhinduka. Mwaka wa 1958 niho yashinga umugambwe awita Iprona, Union pour Progrès National. Umugambwe wari ushingiye ku bumwe, ubwigenge no guteza imbere igihugu. Rwagasore yahimiriza abantu cyane buri munsi kwitandukanya n'amacakubiri y'amoko bari barazanywemo n'Ababirigi. Akunda kuvuga ngo abarundi turabavukanye, nta kintu na kimwe dukwiye gusenyemwo kuko turi umwe. Abarundi turabavukanye, nta na kimwe gikwiye kudutandukanya kuko turi umwe. Mu matora y'1961 umugambwe Iprona watsinze ku rugero rukomeye cyane. Ari kwa 2026 myandagano 61, Rwagasore yagenywe nka Premier Ministre, akaba yari intambwe ikomeye cyane ku rugendo rwo kwikukira ku Burundi. Niho yacavuga ati abarundi twese dukwiye kugira uruhara mu kubaka igihugu cyacu, kuko nta munyamahanga azotuzanira ukwikukira n'iterambere twebwe twifuza. Ijambo yarivuze i Gitega, yaravuze ngo twese dukwiye kugira uruhara mu kugira igihugu, mu kucyubaka, kuko nta munyamahanga azotuzanira ubwigenge, ukwikukira, ukwishira no kwizana ndetse n'iterambere twebwe twifuza. Arongera avuga ngo kwikukira si ikintu kizana, tubwirizwa kugikaranira. Ni ikintu tugomba guharanira twivuye inyuma tukanakigwanira, nkuko umuntu agwanira ubugingo bwiwe. Niyo magambo yavuze nyuma yuko amaze kuba Premier Ministre. Kwa 13 Gitugutu 61, igihe igihugu cyari kitezwe imbere, Rwagasore yarishwe n'abantu bari bahawe amafaranga, n'abashaka gusubiza inyuma inzira y'ubwigenge. Urupfu rwiwe rwarababaje cyane abantu bose, abarundi ndetse n'abanyamahanga. Aya n'amagambo y'ubwenge tugiye kugarukaho yavuzwe n'uyu mugabo. Aravuze ngo igihugu cyacu ni nk'umuryango,
ntidukwiye kukibamo nk'abanyamahanga, tugomba kukiyumvamo kandi tukakibungabunga. Rwagasore yaravuze ngo twirinde gusinzira igihe abandi bariko baratwubakira kazoza. Twese tugira uruhara kandi tube kumwe. Jambo rirakomeye, yaravuze ngo twirinde gusinzira igihe abandi bariko baratwubakira ejo hazaza, ahubwo twese tugira uruhara kuko turi umwe. Arongera aravuga ngo gukunda igihugu si ku majambo gusa, ni mu bikorwa n'umwete ndetse no kwitanga. Rwagasore arongera aravuga ngo umwana w'u Burundi wese akwiye kwiga akamenya uko ubwenge nibwo bunywanisha abantu kandi bukubaka igihugu. Rwagasore arongera aravuga ngo ntimwemere gucibwa umutima n'iterabwoba. Inzira y'ubwigenge irimwo ibitotezo kandi niyo nzira y'icyubahiro, nizana icyubahiro. Arongera aravuga ngo ntimugatege ubwoba n'abo badashaka ko mwikukira. Harimwo ibitotezo byinshi ariko niyo izana ukwishira no kwizana. Icyo twigira kuri Rwagasore rero ni iki? Aravuze ngo ubumwe, ntiyigeze yemera amacakubiri, yigishije abarundi ko umwe wese ari uwundi. Aravuze ngo ubumwe niryo shingiro ry'ubwenge. Ikindi two kugira kuri Rwagasore, yarakunda igihugu, yakoresheje igihe kiwe cyose n'ubuzima bwiwe mu guharanira ineza y'igihugu. Ikindi twomwigira ko yarafise ubushobozi, yari umuntu yitonda cane kandi akumva abandi. Imbere yo gufata ingingo yarabanza agashishoza. Ikindi twomwigiraho n'ikijyanye no gutinyuka, yarahagurutse agwanya abashaka kugumiza igihugu mu mwiza. Nacyo kirakomeye. Yatinye Imana yonyene. Umugani yadusigiye, nimba dupfuye tuzoba dupfuye ku neza y'igihugu cyacu, ariko kuri ntikuzopfa. Yavuze ngo nimba tuzopfa tuzopfe ku neza y'igihugu cyacu, ariko kuri ntikuzopfa. Turakunda Rwagasore, tumwigireho, dukunda igihugu cyacu, twubaka ubumwe n'iterambere ry'u Burundi. Niyo magambo ndabashikirije no munsi. Amwe mu magambo yavuze na Rwagasore ngira mwayumvise. Nimba yagushimije yasangize n'abandi kandi wibuke gukora subscribe. Murakoze, tuzosubira ku zindi nkuru z'ubutaha kandi ndazi ko iyi channel nimwayikunda uzohindura byinshi mu buzima bwanyu.